rero icyo nagomba kuvuga cyane cyane cya mbere ni uko klima yo au niveau national yari mbi cyane au niveau national si ukuvuga yuko ari ibintu byari integamarangara le climat social politique yari mbi. Bon hanyuma rero ibyo biheze dutashe ubona ko utashe ucubwira kutubwira amakuru ndataha mugabo nsanga rero hari umukorege ari ngaho ariko arajugumira ateye mugabo ati aha malise ayujumbura y'abahutu batanguye ati wewe ndugume ngaho ati wewe ni wanonse ibyo bintu hanyuma ututaha tuzoheza uryohorejo habona ati uko hameze nabi batwinjije mu gasho jewe nagiye kumenya yuko ibintu byakomeye ariko nsanze abayobozi bashika nka 4-5 bo muri inspection provinciale y'Ingozi nabo kumbure bamaze gufatwa sinamenye yuko bari muri ako gasho na jewe narimo kumwe wese bamushira ukwiwe hamwe rero n'umwigeme umwe yitwa Leocadia nawe twari kumwe nawe bari bamufashe hanyuma tuza twumva umujandarume umwe aratubwiye ati amara rero burya wa mu inspecteur wanyu bamwishe. Icuka cha politike cyari kibi cyane, ikintu citwa inzankano, ikintu bita imigenderanire mibi, ikintu citwa ubutegetsi ngene bwafata abahutu byari biteye isoni, byari biteye ubwoba. Ni ukuvuga yuko twari tuzi neza tubona ko hari ikintu kizohushura igihugu, mugabo ntitwari tuzi aho kizotangurira ingene kizoza. Integamarangara rero yaje kutuha igisubizo cy'ikibazo twibaza tuti mbega bizotangura ryari, bizoza gute. Jewe rero mbanje kuvuga ivyanje turetse icyo tuka cyari gisanzwe kihaba, jewe imbere ya byantega na marangara nari muri mission yo kwa president Buyoya, aho twagenda yari muri mission i Brazzaville muri fête des Trois Glorieuses le 13, le 14, le 15. Imbere yaho kuri RTNB hari ministre Kadoyi Aloyse Colonel iratwishije inama kuri RTNB, aragirisha inama abamenyesha amakuru, abaresponsable, yo nari chef de rédaction, secrétaire de rédaction. Hanyuma twabamenyesha amakuru nka 5. Noneho nuzeye Colonel Kadoyi araduhamagara atugirisha inama atubwira ibintu biriko biraba mu makomine ya Ntega na Marangara. Hanyuma rero aratubwira yuko hariho abantu bavuye hanze bo muri Pipe Hutu baje gutera kaduvayo, baje matragete n'ibiki byinshi. Acatubwira rero ati rero icyo ndabasavye mugende muvuge ivyo, muvuge yuko hariho ingorane muri Ntega Marangara, abantu batanguye kumarana. Jewe n'ukuri narafate courage mu ntoke ndamubwira nyakubahwa ministre, twebwe umwuga wo kumenyesha amakuru ntushobora kuvuga ibintu utabonye. Rero cyo no basaba mu duprotege tugende hariya muri ya region, tugira ama interview, dukoreshe ubuhinga twize bwo gutoza amakuru, hanyuma twe tuza dutanga inkuru y'imvaho. Ibyo bidashoboka babahe mikro, mwebwe muvuge ivyo bintu kuko ari mwe mubizi.
jewe ndamubadira ico kintu nukuri nari mfite imyaka 30 mugabo nari nzi ko abashikiranganje ari abantu bicubahiriwe bikomeye cyane kandi mu bisanzwe niko bimeze ariko ukuntu yifashe byarantangaje cyane yaciye antumurutoke avuga ngo sinababwiye kuri uyo jewe naguye ngaramye naratangaye hanyuma baca barasohora aho rero twari hari ngirango yatwaye nk'umunsi umwe cyangwa ibiri kugira ngo tuje muri iyo mission kandi jewe nari namaze kuronka nari namaze gutanga passport muri ntuze muri presidence aho rero jewe ntahanzi neza yuko ubye baza kumfata ivya mission byo navyikuyemo hanyuma rero mugabo sinzi Imana ingene yakoze niro tuva ndi muri mission turagenda Brazzaville itariki 14 niho ntuzeye ico gihe secretary general wa yitwa Ide Umaru ava muri Mali cyangwa muri Niger pardon niho yaburase wiwe president Buyoya akagenda ku mu president amakondoleance bagarutse bahindukiye twendi batujanye mugabo bahindukiye chef de protocole d'etat ico gihe yakorera muri relation extérieure niho basura le protocole d'etat yitwa omenga nyamba yitwa Bagwendere aca dusanga aho turi atubwira ngo tekera ibintu dutahe jewe ankora nifwa ndemoda noneganya kuhoba ko mbona miso itari bwahere yagombye kunyasikofe nukuri ico gihe niho naca mvuga nti jewe kuko nari maze kubona klima y'Ibujumbura ingene imeze ndavuga nti jewe nohunga mugabo guhunga hajya biragoye urabura huca urabura naho umenera rero icyo nagomba kuvuga cyane cyambere nuko klima yo au niveau national yari mbi cyane au niveau national so kuvuga yuko ari ibintu bya intega marangara le climat social politique yari mbi bon hanyuma rero ibyo biheze ndutashe ubona ko utashe ucubwira kutubwira amakuru ndataha mugabo nsanga rero hari umukorege ari ngaho ariko arajugumira ateye mugabo ati aha maliste ayujumbura y'abahutu batanguye ati wewe ndugume ngaho ati wewe ni wanonse ibyo bintu hanyuma ucutaha tuzoheza uryohorejo habona ati uko hameze nabi ndagenda byanonsa ndataha bukenze nduka kubikora neje kubikora ndajya kwibarabara imbere ya RPNP hari umugabo yampaye lift ntazi afise vewe icyo gihe vewe niyo zagendera mu bantu b'abasuretari uwo mugabo aca aravuga abona umuntu ategereye bisi aca nshiramwo twantwaye ku isoko anjanye agenda arambwira ibintu bimwe biteye ubwoba yambwira yuko abahutu bose bafise ibigwanisho yuko hari kantu gasigaye gato nibwo kugira ngo bamara abatutsi rero turajana agenda arambwira ibyo bintu aravuga ibintu byinshi bishika no ku isoko mu majambo make nukuri yarashikanye mbira kwijabi ariko arambwira ibyo ayo madisikuru jewe nari narongoye itariki 9 z'ukwezi kw'indwi muri 88 ngenda aho umashikana haje impande yo kuri setemu mugabo aho nogiriye muhira ndavuga nti jewe reka nje kuraba ekorege numviriza ibyo bintu by'ibigwanisho bafise nanjye ndaba ntafise none ngenda ndasana me korege sanga ndaba ndabatuka nti none mwebwe batazagare kareka batyo wewe nta ndubona siwasinde ni meza ati ahubwo twamye tukurondera twumva waragiye ati nuze tukwereke dore ko turategura kugira ngo turabwire icyo twokora niho rero
baca bagira ntuze projet de lettre sanga iramaze kwandikwa twandikira umukuru w'igihugu. Hanyuma rero twebwe iryo kete mu by'ukuri nta sinokuvuga rukomene yavyo mugabo twarahikana analyse ya situation ndeni meze tugatanga proposition y'ingene ico ingorane z'igihugu zohera. Twasama ibintu bitatu. Twasaba yuko ubwicanyi bwohagarara, tugasaba yuko igisoza cocangwa, tugasaba yuko haba dialogue y'ama-ethnike. Niyo byavuye biba haba guverinoma d'unité n'ibiki. Mwambara ni telefone irangoye. Hanyuma rero ku bibazo bona twatatu turisinya. Hanyuma rero byakurikiye murabizi baciye baduhagarika mu kazi bavuga ko turi mu bantu bagumutse n'ibiki ibintu byinshi cyane kugeza naho bansanga muhira naho mpanze inzu barayisohoramwo bavuga bati wewe nta mafaranga yawe tubikeneye nugende. Kugeza naho haza n'umupolisi ku mugoroba baza kunywera mu rugo iwanje acanyubrija kuja kuraba televiziyo ku mugoroba mu makuru aho yagomba kunyereka bariko baraduto kubaducira ugwangondagonde duhereje gusinya. Hanyuma rero mugabo ikintu cyatumye twese tuzwi ingorane cyane harabaye inama ya iprona itariki 20 z'ukwezi k'umunani ku munsi wa gatandatu. Iyo nama ibintu byavugiwemwo yari apere igaragara au massacre et au génocide. Nk'umugaragaro novuga n'abagize ayo mazina n'ababivuze kandi bavuga bati abantu bose bitwa abaintellectuelle abo bose bize nibo bavuga yuko abateye ibyantega amarangara bazobarondera aho bari hose. Hanyuma rero igihe muntu umwe rero ryo hariho abasubiza abandi babagenzi n'abagize kubakontakita ndaganye mbe mu nyirutse mwebwe icyatumye gusinya n'igiki. bavuga ati twebwe ati icyatumye dusinya twabonye yuko mwega amarangara ari 72 ibereye ngaho. Ati twebwe twanse gusubira gupfa tutavuze. Ati kuko gupfa koko twayibona gutya. Rero icyo bagomba kuvuga ikintu cyanterwa n'amarangara sika izole ni problème no kuri ya problème nationale. Hanyuma rero mwavuze ikintu cyitwa methodology. Hariho n'ibindi bintu byinshi novuga byinshi mugabo kuvyerekeye methodology jewe nobasaba yuko mwokwetablisa liste y'abantu bapfuye muri ntega n'amarangara. Urumva abatutsi bariko baravuga umenga n'abatutsi bahonye. Je nicyo kinambabaza ntibanavuga bati abahutu nabo bagize ingorane izi. Rero nasaba yuko iyo liste y'abantu bapfuye muri 88 ntega n'amarangara eka n'ahandi kuko abantu bari benshi bapfuye burya ko mubibona Imana yahora ari umudepite ugira ngo ntibamwiciye muri iyo ntuze mugabo ugira hari ibintu by'ipanga yarimo hanyuma rero iyo liste imaze kuba abantu tubone neza igitigiri cy'abapfuye abahutu bapfuye abatutsi bapfuye tubone neza kuko umenga abatutsi barahonye umenga abahutu nta n'umwe yavuyemo. Uko ibyo ngira mvuge si ibyo numvise nibyo nabayemwo. Hanyuma ibyo numvise nabyo narabyanditse. Iki gitabo mubona ni teze yanje ya doctora nayanditse mu 2005 mugabo kugeza uno munsi sindayisohora kuko bambwiye bati hari ibintu umuntu adashoboka acavuga ubwo nyene ngira ngo imyaka 50 itahaciye. Rero kuri teze y'impapuro 330 kugira ndabivuge mu minota 2 kuko nandika guhera kujya honorable Mercure yavuze guhera mu 1959. Hanyuma rero kugira sindabatwara umwanya reka mvuge ku byo nabayemwo.
jewe mu 1988 nari umuyobozi w'ishuri hajya kuri Ngozi ya kabiri. Hanyuma ndabona mperekeje umuntu imodoka y'abasirikare pick-up banje inyuma ari kuri hajya ku kibuga ku Gasaka, yari ya surete baranyoye baranjanye muri district muri brigade hajya Ingozi. Hanyuma rero dushitseyo baratwambura ibyo twari twambaye, ibirato, amasaha n'ibiki baratora, hanyuma baratwinjiza mu gasho. Batwinjije mu gasho, jewe nagiye kumenya ko ibintu byakomeye, ariko nsanze abayobozi bashika nka 4-5 bo muri inspection provinciale y'Ingozi nabo kumbure bamaze gufatwa, sinamenye yuko bari muri ako gasho na jewe narimwo, kumwe wese bamushira ukwiwe. Hamwe rero n'umwigeme umwe yitwa Leocadia nawe twari kumwe, nawe bari bamufashe. Hanyuma tuza twumva umujandarume umwe aratubwira ati yamara rero burya wa mu inspecteur wanyu bamwishe, uyu yitwa Ndayisaba Vincent, bari bamaze kumwica weyo. Amarero niyo batangura ama interrogatoire, ibintu batubaza warumva nyene ko ari ibintu bidafashe, mugabo kuri bo byari bifashe, kuko ibintu bavugana n'umwe yashobora kwibaza ko ivyo bintu binakunda. Kutwe twabona Ingozi kuri cya kibazo mbere mwana avuga, Ingozi hari hatekanye, nta muntu yari yigwara uwundi. Nivyo byantega marangara batubwira, iyo ntega marangara ntayo twari tuzi. Jistere bigere mpunyuza ukuguru intega, sinarinzi marangara, mugabo bakagira ati hariya niyo mwaja kugirira amanama. Aho rero torture ziratanguye, utavuze ibyo bashaka wabugize ikibazo. Baradukubita nyene uko babishoboye, aho bazibura udushinge bakaba bazibura, eko badusambisha mu ijoro kandi byari biteye ubwoba. Je rero hagati aho bambaza cyane cyane mene data wacu jya mwumvise na Hondereye Mariko, yari mu directeur hariya anya wa project Kirundo. Bavuga ati wewe yaraguze imipanga, yari imipanga yo kuja gutemagura abantu, nayo nta projet nimwe idakomanda utujya dusi two gukata amakawa n'ibiki. Nibyo bambwiye ati burya yarudusi tujya tugukata amakawa. Amugabo barambwira ati wewe rero ikintu tugukundiye nuko amafaranga abazungu babahaye ngo muje gutanga mu bene gihugu ngo bicane, mutaya bahaye mwaciye muri abatwara. Ati nicyo gituma wewe wifitiye n'amafaranga kandi turayabona. Ati none uri umudekatre wewe utunga gute? Aho rero tuza tubona haciye iminsi haraje abantu baje bava mu Kirundo. Niho nacamenya mbere yuko nabaramwanje no muramwanje umwe yitwa Misago Ephraim na bene wabo babiri Misago Salomon na Misago Nestor bari bamaze kubica. Ibyo nabimenye ngaho hoye. Aterega burya ba Ephraim nabibwirwa nabo baje bavuye mu Kirundo bara baboshe baba amatopito, twombere twagira tuti twara abantu kuko twari dufise batwambika mu menote. Baratujanye rero badushikanye hehe mu mpimba ngayi Bujumbura, kumbure batujanye batabiteguye kuko barabuze niyo baturaza. Abafungwa dusanzeyo ngo hoshi ni mu dokurire ivyo binywa amaraso, baca baduterura batujana hehe mu Rumonge, niyo twaciye tuja gupfungirwa. Nta n'uwadusambishije ikintu na kimwe mu Rumonge. Twagiye tubona baterekura kamwe jewe bandekuye mu itariki 8 z'ukwezi kwa 12 mu 1988 nyene ndi kumwe n'uwo Leocadia mwumva yari umusekreteri wa inspecteur bibishe. Hanyuma dusanga mbere n'akazi barakadukuyemwo kwa makete banditse ngo twarabaye revoqué de la fonction publique kubera yuko twadezerse. Je rero abandi baragize reintegration, bamaze kuri reintegra barasubira basubiza mu kazi, mugabo amafaranga ntibigeze bayaturiha. Bituzi ko bana yasohoye cyangwa baba barayasohoye abandi bakayatwara nta ubizi. Mugabo igikuruso je sinasubiyeyo, naciye nsaba kwibandaniriza ku ishuri. Ngira ngo rero ibindi nihagira ikintu mushaka kutubaza kindi
narabyanditse neza cyane kandi murabona no kusohora igitabo nk'ikinya mwumva yuko naho nyine tutari ko turahuza n'ibintu byavuye biragoye kumbe nimwaturonkera inzira nyayo n'ukuri nyako muratubwira duheze tubandaye iki gitabo tugisohore kirimo ibintu bitomoye neza murakoze.